mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza c'uno musi. Mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'ivyahishuwe Yohana. Uno musi tugeze icari ku gice ca 13. Uno musi tugiye kugisoza. Icigwa cacu c'uno musi kivuga ngo ikimenyetso c'igikoko. Ikimenyetso c'igikoko nico cigwa cacu c'uno musi. Munkundire bagenzi, twishire musi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze kubw'ano mahirwe wongeye kuduha kugira ngo twumvirize ijambo ryawe. Mwami ndakwinginze ngo uduhe gutahura iki jambo ryawe rigiye kutubwira muri uno mwanya, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nkuko nari mpeje kubivuga, icigwa cacu c'uno musi kivuga ngo ikimenyetso c'igikoko. Icigwa cacu kivuga ngo ikimenyetso c'igikoko nico cigwa cacu c'uno musi. Ni icigwa kidasanzwe tugiye kurabira hamwe. Buri wese ahamagarirwa gutegera neza n'umutima ukunze kandi tuyobowe n'Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo twige neza ico ijambo ry'Imana ritubwira uno munsi. Igice c'indwi, mwibuke ko igihe twasobanura ivyahishuwe Yohana igice c'indwi twabonye ko ikimenyetso c'Imana ari isabato. Tuzobigarukako no mu gice ca 12. Mu kurangiza igice ca 13, umuhanuzi yareretswe ikimenyetso c'igikoko kigerako bose, aboroshe n'abahambaye, n'abatunzi n'aboro, n'abidegembya n'abagurano bashirwako ikimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira ico agura canke ico ashora atari ufise ico kimenyetso. Nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharure. Igitigiri c'ico gikoko ni igitigiri c'umuntu. Igitigiri caco n'666. Vyahishuwe igice ca 13 ku murongo wa 16 gushikana ku murongo wa 18 niho icigwa cacu c'uno musi gihagaze. Umuhanuzi yabwiwe ko ikimenyetso c'igikoko gishobora kuba izina rya ca gikoko ariwe papa, nk'uko twabibonye, hamwe n'igitigiri c'izina ryacu. Umuhanuzi yaratuye arabivuga, igitigiri c'ico gikoko ni igitigiri c'umuntu. Igitigiri caco n'666. Igitigiri c'ico gikoko ni igitigiri c'umuntu. Igitigiri caco n'666. Umuhanuzi yavuze ko iki gitigiri gitahurwa n'abagize ubwenge. Abo nabo mubibuke, n'abasigaye bitondera amategeko y'Imana kubwo kwizera Yesu kwabo. Ivyahishuwe Yohana igice ca 14 ku murongo wa 12 niho tubibona. Ntabwo ari ubwenge bw'abisi bwavuzwe aho, ariko n'ubwenge buboneka gusa iyo habaye kumvira no kwitondera amategeko y'Imana. Ukaba utitondera amategeko y'Imana, ukaba warahaye umugongo amategeko y'Imana, ntibishoboka. Ntushobora gutahura ivyerekeye bino tugiye kuvuga ngaha, kubera yuko bitahurwa
n'abagize ubwenge bubonekera mu kwitondera amategeko y'Imana. Igitigiri 666 cagiye kiboneka mu mikorere y'ubupapa. Mu ndimi zimwe zimwe ibiharuro byagenda bikora ibikorwa bibiri: mu kwandika amajambo canke mu kwandika ibiharuro. Uturorero: mu Kilatini A bayitwa kimwe, B bakayitwa bibiri, C yarakoreshwa mu kuvuga igiharuro gatatu, D igakoreshwa mu kuvuga igiharuro kane, E igakoreshwa mu kuvuga igiharuro gatanu, n'ibindi. Mu Kiromani I yarakoreshwa mu kuvuga igiharuro rimwe, V igakoreshwa mu kuvuga igiharuro gatanu, X irakoreshwa mu kuvuga 10, R ndende igakoreshwa mu kuvuga 50, C igakoreshwa mu kuvuga 100, D igakoreshwa mu kuvuga 500, maze M igakoreshwa mu kuvuga 1000 hamwe n'ibindi. Inkofero ya papa yambara yaba yanditswe ko ngo umusubirizi w'umwana w'Imana, Vicarius Filii. Umunyamateka umwe yarabisubiyemo neza, arabisobanura ukuntu bino bintu bimeze. Yavuze ngo papa neza na neza ameze nka Petero, kubera yuko Petero yari yicaye ku ntebe yagombaga kuba yicawe ko na Yesu bwiwe. Ni kuvuga ngo papa afise ububasha nk'ubwa Petero, bisobanuke yuko ategerezwa gushigwa hejuru y'abandi bategetsi bose babaho ku isi. Ubushobozi uwitwa papa yamye afise kandi na n'ubu agifise, kubera yuko ntahinduka, ntihenda, ni nyene ubweranda. Ibyo yakoze, ibyo abapapa ba mbere bakoze, nibyo n'abapapa b'ubu bakora, nibyo n'abazoza bakora, kubera yuko bemeza yuko ibyo bakora byose ni byera. Ubweranda buboneka kuri bo gusa. Igitigiri 666 camye kiboneka ku bintu byinshi by'idini rya gipagani ry'i Roma, kandi bimwe byari imidari isa n'iy'abagatolika bakomoka kuri iryo dini bo mwa kino gihe bambara. Iki gitigiri 6 cerekana kudashika kwabo. 666 biva ku butatu bw'ikinyoma bugwanya ubutatu bweranda bushitse bw'Imana. Ni kuvuga ngo igikoko kigereranya na papa yishira mu kibanza c'umwana w'Imana Yesu Kristo. Hakabaho na leta zunze ubumwe za Amerika canke se ubuprotestanti gito bwishira mu kibanza ca mpwemu yera. Hakabaho na Satani mu buhanuzi turiko agereranywa, abonekera mw'idini rya gipagani ry'i Roma. Ngaho igitigiri 666 kiba. Ni kuvuga ngo birasobanura gucika udashitse, ukumvira Satani, gucika udashitse mu gihe woba wumviye papa, canke ugacika udashitse mu gihe woba uri kurayoboka ubuprotestanti gito. Nico bisobanura kino gitigiri 666. Umunyamateka yitwa Thomas Newton yaravuze ati ni ibintu byari mu muco wa kera ko abagaragu bashirwako ikimenyetso ca shebuja, n'abasirikare bagashirwako ikimenyetso ca generale wabo, n'ababa bariyeguriye Imana runaka nabo bashirwako ikimenyetso c'iyo Mana. Ibi bimenyetso byakunda gushirwa ku kiganza cabo c'iburyo canke se mu ruhanga rwabo, kandi
kandi caba kigizwe n'ibimenyetso bishushanije canke se izina rihishwe mu bimenyetso byayobora canke se izina rihishijwe mu mibare hakurikijwe uko nyeneco abishaka. Umunyamateka wundi yitwa Pino nawe yaravuze ati mwami Ptolemy yategetse ko abayuda bose basabwe kwandikwa nk'abanyagihugu ba Alexandria bagomba gushirwa iki kimenyetso cari gishushanyije nk'ibibabi, cari ikimenyetso c'Imana yiwe, bagishirwa ko hakoresheje icuma gishushe, uwavyanka wese yari yicwa. Twisunze ayo mateka turashobora kwemeza ko ikimenyetso ari ikintu cerekana ubushobozi bw'uganza nyene gushirwa ko ico kimenyetso. Mu bisanzwe nk'uko twabibonye mu gice c'indwi, ikimenyetso c'umwami kibonekera mu mategeko atanga. Ikimenyetso c'Imana twagisanze mu mategeko yayo, twarabonye iyo izina ryayo, kandi twamaze kuvuga ko igikoko kiriko kiravugwa ngaha ari ubupapa. Mbega hoba hari itegeko ubupapa bwoba bwarashizeho rituma busengwa? Ego, twumvise papa, twumva uwashizeho dimashe, twumvise Imana, tukumva uwashizeho isabato. Mbega wewe uhitamwo muri ibi bibiri nde? Tuvuze ngo dimashe, aho nyene tuba tuvuze papa. Iyo wumviye dimashe uba wumviye papa. Iyo tuvuze isabato, aho nyene duca twumva umuremyi yaremye mu minsi 6, ku munsi ugirirwa ukaruhuka. Iyo tuvuze dimashe duca twumva papa yakuyeho itegeko rya 4 agashiriraho itegeko ryiwiwe ryo kuruhuka dimashe. Ibi biratahuritse, nta rindi zina kotora twoha papa ryomuha icubahiro kirenze nko kumuha izina rivuga ngo urahambaye papa. Wewe ukuraho itegeko ry'Imana ugashiraho itegeko ry'iwawe rya dimashe, kandi iryo tegeko tuzoryumvira. Nta kindi kintu gihari ku isi twokora kugira ngo duhe papa ububasha bwiwe yifuza atari kumvira itegeko ryiwe yashizeho dimashe. Ubu rero duca twumva yuko ikimenyetso kindi kiza kuba izina rya ca gikoko. Igikoko twumvise yuko ari papa. Niba rero tuvuze dimashe twumva papa, ubu rero turashobora kwemeza yuko izina umuhanuzi yavuze riza kuba ikimenyetso c'igikoko rica riba dimashe. Ni kuvuga ko umuntu arashigwa ko dimashe imubera ikimenyetso c'Imana. Ni kuvuga ngo abantu bose baruhuka dimashe bakayoboka itegeko ryo kuruhuka dimashe ryatanzwe na papa. Ibyo birahagije kugira ngo bashigwe ku kimenyetso c'igikoko. Ariko kandi hariho n'abandi bataruhuka dimashe ariko birengagiza yandi mategeko y'Imana, n'abasambanyi, n'abicanyi, akaborege karabatwaye, baraharitse. Ni abantu barenze ku itegeko rimwe canke abiri, abapimwa bose bagasanga ntibashitse. Babandi biyumvira yuko kuruhuka isabato byonyene ari byo bishobora kubajana mw'ijuru, barirengagije umuremyi wabo, ntibatahura ico umugambi w'agakiza usobanuye. Abo bose nabo nyene ibyo birahagije kugira ngo bakire ikimenyetso c'igikoko. Kuruhuka dimashe
canke ukirengagiza ayandi mategeko y'Imana, ivyo vyonyene birahagije kugira ngo wakire ikimenyetso c'igikoko. Dimashe ishobora kukubera ikimenyetso. Kudashikana honyene bishobora kukubera ikimenyetso. Kumvira Satani bishobora kukubera ikimenyetso c'igikoko. Kumvira papa bishobora kukubera ikimenyetso c'igikoko. Kumvira ubuprotestanti gito, ukwizera kwawe kugashingira ku bimenyetso n'ibitangaza, ibyo navyo nyene birashobora kukubera ikimenyetso c'igikoko. N'amahitamo rero, ni intambara y'amahitamo, ntago ari intambara y'umubiri, ariko ni intambara y'amahitamo. Igihe co kwakira ikimenyetso c'igikoko ntikiragera. Abantu bose bariko barahamagarirwa kwakira ikimenyetso c'Imana. Ubu nibwo butumwa buhari, nico gikorwa kiriko kirakogwa. Igikorwa c'umumarayika aboneka mu gice c'indwi c'ivyahishuriwe Yohana nico kiriko kirakogwa mwa kino gihe. Igihe co kwakira ikimenyetso c'igikoko ntikiragera. Abantu baruhuka dimashe, kuruhuka dimashe kwa kino gihe ntabwo kurababera ikimenyetso c'igikoko. Abanyabyaha ntabwo ibyaha byabo birababera ikimenyetso c'igikoko. Kwica amategeko y'Imana no musi ntabwo birabera abantu ikimenyetso c'igikoko. Igihe dimashe izoba imaze gutangazwa ku mugaragaro, ikagirwa nk'itegeko, guhera ico gihe niho abazokomeza kuyiyoboka izoca ibabera ikimenyetso c'igikoko. Ubwoko bwera buzoba bwamaze gutorana. Nararyohewe cyane no gusoma kino kintu, kubera yuko abantu bazoba batakiri ikimenyetso c'Imana. Ni kuvuga ngo baruhuka isabato ku rugero rubereye. Kuruhuka isabato ku rugero rubereye bishoboka gusa biciye mu kwizera Yesu Kristo. Yesu rero ntabwo agukura k'icaha kimwe, ariko aba yaragukuye k'ibyaha byose. Ubushitsi imbere ya Data, imbere y'Umwana, hamwe n'imbere ya Muhemu Yera, maze kino kimenyetso c'Imana hariyo sabato kikakugaragaraho. Abantu bose dimashi izoza gutangazwa nk'itegeko, batarakira kino kimenyetso c'Imana nibo bonyene bazoshirwako ikimenyetso c'igikoko. Mu yandi majambo, ntabwo duharanira gucukumbura ngo tumenye neza ikimenyetso c'igikoko. Sibyo byihutirwa uno munsi. Icihutirwa ni kwakira ikimenyetso c'Imana bigishoboka. Ikimenyetso c'Imana gishirwa mu ruhanga, ariko ikimenyetso c'igikoko kizoshirwa mu ruhanga kucemera no mu kiganza kugikora. Ikimenyetso c'Imana gishirwa mu ruhanga kubera iki? Kubera iki ikimenyetso c'Imana kidashirwa mu biganza ariko gishirwa mu ruhanga? Twabonye ko impamvu gishirwa mu ruhanga nuko ibikorwa bidashobora gukiza umuntu, ariko biciye mu kwemera ukizera urakira, ariko ibikorwa ntibishobora kugukiza. Yamara ibikorwa birashobora gutuma umuntu yakira ikimenyetso c'igikoko. Nico gituma ikimenyetso c'igikoko gishirwa mu ruhanga canke mu kiganza. Umuhanuzi yavuze ngo kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura canke icashora hatari ufise ico kimenyetso. Ngaha rero abantu bagiye babaza ibibazo byinshi cane, kugeza naho biyumvira yuko ico kimenyetso co gwa coronavirus canke ikindi kintu
bagumye babaza bati mbega nticoba ari ikintu bashira baguha ngo ubone, ntiyoba ari microchip hamwe n'ibindi. Nagana babwire yuko microchip na no munsi n'utwuma duhari turi programmable tukaba twokora ibintu runaka. Impamvu idakoreshwa ku isi mwa kino gihe nuko ukwikoresha bifise ingaruka mbi nyinshi ku isi mbere no kubayikoze. Bagenzi, ico Bibiliya yigisha gitandukanye n'ico abahinga bavuga. Mbega reka ndababaze, bizomera nk'igihe Petero yihakana Yesu? Mbega Petero yari afise karangamuntu, yari afise igipapuro bari bamushize mu microchip? Mbega bari bamufashe bamutera urucanco? Mbega bari byari bimwanditseko mu buryo buboneka uko Petero yamenyekanye yuko yari ari kumwe na Yesu? Uko niko abera bashizweko ikimenyetso c'Imana c'isabato bazomenyekana. Reka mbabaze, bavuze bati umuntu yemera kwinjira mu isoko niwemera kuyoboka papa, hama we ukagenda kwinjirayo, ntuzoba wemeye kumuyoboka. Hazoba hakenewe ikindi kintu barinda kuzana kugira ngo bagupime barabe yuko wamwemeye cyangwa utamwemeye. Bagenzi, iyi ni intambara mu buryo bw'imhemu, ugupima yuko ukunda Imana cyangwa utayikunda, yuko ukunda kamere yawe ya kimuntu cyangwa utikunda. Niho intambara ihagaze. Nta gico gihe tuzoba tugikeneye kuja mu masoko no kugenda guharanira iby'isi, oya, ariko ico gihe tuzoba turiko turakora umurimo wa nyuma w'ijwi rirenga. Uku niko bizomera kandi biratahuritse. Amahitamwo ni abiri gusa, buri wese ahamagarirwa guhitamwo kimwe muri bibiri: kwemera kwitondera itegeko rya kane ry'Imana ry'urukundo, ukemera kwakira itegeko ry'Imana, maze ukitondera amategeko y'Imana, ukemera kwakira ikimenyetso c'Imana. Itegeko na n'ubu niri rivuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato kandi ugumize wera. Abantu bose barondera gukura mu itegeko rimwe mu mategeko 10 bumve ko baba bariko barica amategeko yose, ntibashitse ntibashitse. Kandi nivyo ni 6 kugira utore 6 uvuye muri 7 uba wakuyemwo kimwe. Gukura mu itegeko rimwe gusa ubucitse udashitse imbere y'Imana, uba wishe amategeko yose y'Imana, maze ukaba wakiriye ikimenyetso c'igikoko. Mugenzi, niwakire ikimenyetso c'Imana bigishoboka, niwakire ikimenyetso c'Imana bigishoboka, ucike ubushitse. Inzira ni zibiri: kwakira ikimenyetso c'Imana canke kwakira ikimenyetso ca Satani. Kuba uwushitse no kuba uwudashitse ni kimwe muri bibiri. Amahitamo ameze nk'ay'Abeli hamwe na Kahini. Abeli yahisemwo guhitamo neza, yizera iby'Imana yavuze 100% kubwo kwizera kwiwe, yemera gukora iby'Imana yavuze adashizemwo gukekeranya. Ikimazi ciwe kirumbirwa. Kahini yavuze n'ikimazi n'ikimazi, nzoyoboka Imana nk'uko ndabyigombeye. Ntabwo agafindo kari mu gukora iby'Imana itavuze 100% ngo ubyirengagize 100%. Oya, Kahini
yarashatse gukora iby'Imana yavuze kubera yuko yaragiye gutanga ikimazi, ariko agenda gutanga ikimazi atarico. Mugenzi, urashobora kuno munsi ugenda gusenga, kira munsi wa mbere w'iminsi indwi dimanche ugenda mu rusengero gusenga, urashobora kuba ukora utwigoro twinshi dushoboka, wambara neza, urafasha abandi hamwe n'ibindi, ariko ugasanga ugusenga kwawe ni igisesemwe imbere y'Uhoraho kubera yuko iby'ingenzi wabyirengagije, ushaka gusenga Imana nk'uko ubyigombeye nka Kahini. Mugenzi, niwirinde umere nk'Abeli, usenga Imana nk'uko ibigomba atari uko wewe ubigomba. Ntuvuge ngo gusenga ni gusenga, oya, iryo ni ryo kosa Kahini yaguyemwo. Ndaguhanura ngo nturigwemwo. Amahitamo n'abiri: gusenga Yesu umwami w'isabato, n'umwami w'isabato kubera yuko ari we yayisizeho, canke usenge Papa umwami wa dimanche, n'umwami wa dimanche kubera yuko ari we yayishizeho. Ni kuvuga ngo Yesu n'umwami w'isabato, n'umwami w'abantu bose baruhuka isabato kubera yuko bamusenga nk'umuremyi wabo. Papa n'umwami w'abantu bose basenga dimanche kubera yuko ari we yayishizeho dimanche. Abantu bose baruhuka isabato basenga Yesu umwami yashizeho isabato. Abasenga dimanche bakaruhuka dimanche basenga Papa kubera yuko ari we yayishizeho. Bagenza amahitamo n'abiri: hitamo Yesu canke Papa. Ndaguhamagarira guhitamo Yesu kubera yuko Yesu niwe afise aho azokujana. Papa ntafise yazokujana. Mugenzi, hitamo Yesu ubeho, maze ufata ingingo yo kuza kugira ngo uje mu busho bwa Yesu bw'amasigarira bwasigaye bwitondera amategeko y'Imana kubwo kwizera. Fata ingingo yo kwisubiramwo, ufata umwanya wo kwiyumvira, maze usenge, wature, uvuga ngo mwami Yesu, naragendeye kure y'amategeko yawe, narayobotse abantu, narabaye ubudashitse igihe kirekire, yamara ndashaka kwihana, nkurako icyaha canje, maze umaze kunkurako icyaha canje unyezeshe nzondera, unyuhagire ndera rwose. Yesu aritegure kugukurako ibyaha byawe, maze uve hasi ubatizwe, utangure guhimbaza izina ry'Uhoraho, kuko uno munsi Uhoraho yakugendeye. Ngenzi, ntukomantaze umutima, fata ingingo yo kwiyegurira Yesu Kristo bigishoboka, maze wemere ubatizwe umubatizo wa Bibiliya. Niba ushaka kwifatanya n'amasigarira y'abasigaye kandi bafise ikimenyetso c'Imana, mugenzi, ushobora kutwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 akamenyetso ko guteranya 257 61 208 nanje kandi nshobora kukugirira isengesho ridasanzwe. Senge Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami, urakoze kubwira ijambo hejeje kudushikiriza, kubw'inombure ndasenze ku rugero rukomeye. Sengero no mwene data yemeye gufata ingingo
ukomeze ukwizera kwiwe. Ndabizi ntabwo byoroshe mu gufata ingingo yo gutangura urugendo rw'agakiza. Mwami ndamusengeye mwami ngo ingingo afashe uno munsi itume ubuzima bwiwe buhinduka, kandi mwami ibigeragezo byose umugwanizi yomuzanako umuhe kubinesha, muhe imbaraga yamuhemuye era ukuri, kugira ngo uhereye uno munsi yamanesha, kandi yamanesha ibihe byose. Ubweranda n'ukwezwa bivuye mw'ijuru bigaragare kubera bose. Mukomeze kubana natwe, kandi ino jambo duheje kumva uduhe kurisangiza n'abagenzi bacu, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, ukaba utarakora abone cyangwa subscribe, following, squibble bivana n'urubuga cyangwa ururimi uri kurakoresha mu kudukurikirana, uce ubikora kugira ngo bizokorohere kuronka ikigwa kindi kizokurikira. Iyo wakoze abone cyangwa subscribe bifasha YouTube cyangwa Facebook kuguha notifikasiyo iyo ikindi kigwa kibonetse. Twibutse kandi yuko bino vyigwa biboneka misi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo, hamwe n'imisi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo. Yesu akugire neza, aguhe umugisha, aguhe kwama mwizeye ibihe byose. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi.